ntabwo nabamenye. Okay, ndaje kugutegera gusa rero mbona wahinduye nimero. Ndaje rekana. Mbona rero ni bisanzwe yesa ntago ari bisanzwe ngenda no menga shumisha yatwika hama ista makuru y'imisi cyane nanje ni meza nyene ndaho ngo hama hari ikintu cyari kinzanye urabize gutesta urabize ko kwicura nyene bingora iyo byiwaje ibiharuro nanje rero gusaba tuzonafasha kwiga ibiharuro na kwigeza ama examen uje kusaba wowe esta nini ni gitangaza kuba nje gusaba jura nangaje ngite umunangaje bishikundi uribuka kera ingene ibintu wangize wabyibuka kwanza reka tubyihuze ibyo ndazi ni bya kera reka dutangure basi bishasha nta kubyihoza uribuka kera ibintu wangize esta ndabyibuka be je nza kuguproposa ukanka gusiga service ukanka kuyimfasha wumva uko je noza nkakwigisha mate sibyo basi ndagusabye sivyo nimbabazi okay hama kukwigisha nta kibazo kirimo kukwigisha nta kibazo bitwaye sibyo ariko wibuke yuko isi nta cyubunye itanga nije ntago ntabyishatse kumva ntago yagitahuye ntago natahuye okay sawa ushaka nzunda kwigishiriza heyo mate muhira mu rugo iwanyu genzi wanyu ari unkeneye ko service yantuka none beno je muhira ari kibazo ubiriza este sibyo je sinase kukwigisha muga umva uko utazonsanga mu rugo iwanje je ari unza kukwigishiriza ibyo tubihagarike sawa nta kibazo reka nduzinza muhira mu rugo wanyu ntango uzozuraje kuvyemeye numva nta problem ikwiye kuba igisigaye nukubahiriza umwanya sawa nta kibazo ugiye kuvoma amazi mfise so numva ndagukumbuye cyane nari mvuye ino po kuraba amatafari so none je numva shaka kubana nawe kuko numva menga kuba kure yanje bisa nkaho menga nibiko binyohera na gato nawe urakumbuwe kandi nanje ndavyifuza ngo Yavre. turi kumwe mwese none tubigenze gute wize ko mfise umugabo none ko je numva shaka kubana nawe ariko nawe reka nanje ndabishaka gusa nyene nawe urabizi ndubatse ndafise umugabo bigorana
ndabizi ko ufite umugabo kandi umenye ko mbere yuko umubona n'umugabo wawe jewe nasanze ndagukunda. ndabizi wari usanzwe unkunda gusa nanjye ndagukunda nubwo biri wowe. ahubwo nta kintu wiyumviye ndungutse ibitekerezo. Dada. Ni wewe cha jana. Kandi ninajiza so nyine akamba amazi ntari mu gihugu banumva kuba ndi happy kuba ndi kumwe na family hariya kubera dukora ku masaha babigoye barakonta amasaha umwanya mwanya bati imbereza ninasubira inyuma uzosaba kwezi basi Samira nihanganira usanze atanuka turarongera dufungu. Sheri ibyo ni bisanzwe. Gusa nenda gukumbura. Jewe rero narenda nakurota. Meze gute rero muhira? Shaje vraiment ndaha nyene. Bose barakomeye.
Numva ni byiza nibyo kwishimira. hari ikibazo kiri mu nda. Ikibazo nyamwaki mami. Shero urabizi yuko mama w'iwanje narakubwiye aguma mbere inamba mu rukundo rwanje nawe. Numva vyangeze ahantu. Je kubwanje kubw'urukundo ndagukunda. Nifuza yuko woraba uburyo basi tworaba aho tujya basi tukabahunga kugira ne batunjire mu rukundo rwacu. Narushe be. Sheri ndavyumva. Ariko wowe nyine urabona ubuzima tubaye. Nta cepfo na rugo. Urabizi nta n'amafaranga ngira. None umvugisha ukuri noca nkora iki? Kuri je ukuno mwanya ku rukundo ndagukunda. Numva ko nari kuba ndi kumwe nawe. Tukishimana ahantu hatwe nyine turi babiri. None gasha koca tubaho gute? Icyo nagusaba ni kimwe. Ndagukunda urabizi. Kandi nawe urankunda. Nyihanganire. Ubuzima tububemwo ukunyene. Wihanganire mama wawe. Ibyo azogerageza byose uzomye mu muntu. Hama turabiye ko iminsi yo biregeye imbere. Tugerageze kwiyungunganya. Natwe tuzogerageze kuba mu rugo rwacu. Ico nzico ndagukunda kandi jana kwejana. Nanjye ndagukunda kandi urabizi. Niyo mpamvu nifuza umuntu yatubera uwo ari we wese namba mu rukundo rwacu. Nokora icyo nshoboye cyose kugira mbone yuko twaba turi hamwe je nawe. Byiza cyane mami. Icyo nicyo nkunda. Nanjye ndagukunda kandi bigiye kumutima. Mukamara ikigongo nibi nyene. Hewe wewe muhungu wewe mana ariko mana yo mwijoro abavyeyi turagowe. Nibyo nyene birimwa kwe kuva hana kakuyanirije ga muhungu we wewe bero ntazonkwegera amatwi y'impene yumva babuye kuva hana kakuyanirije wewe mukobwa nuwa mu bagweza atunga naje nagukubura no habwo nani somuti. Mama none ikibazo kireye mama. Raba urazi ko twirira irenga tukajya n'ibisombe bitagira n'amavuta. Sheri mbwira ko atana kimwe sheri. Mama nta kibazo na kimwe. Nimba ari irenga nawe waraziga ntabwo. N'umwana mwiza. Kuri kuraraba ubona uwari uwo kugira ngo arenga mana yaje nako. Mama na kimwe n'ibisanzwe. Jewe wa muhungu uzukwegera wikwegera iwanje ntuzuzane nakwiyanije kuva mera mu gitondo mvuga ubwo umuzuzugura ngo cyase n'umuvyeyi wawe rindi mvira mu rugo jewe sinabukeneye umukobwa wawe kandi mu batuntu batumva wewe ujurimo nawe kuva nakwiyanije inyuma y'umuhungu wanje wewe urumva mvira mu rugo mvira mu rugo kigenda. Sawa mama nakumvise. Ndagiye musigari. Oya banza garuka urakoze. Nta kibazo mama je nisanze namwe murakoze gushima. Urakoze mwana. Nokuri urakoze. Umukazana n'uyu. Mana we ibifaranga ndabika gute gahema kama ibifaranga byinshi. Ngira ikibazo. Akataraza karimo. Mana yanje. Ibifaranga n'abasima baza kubinyera. Mugabo rero no munsi. Tugiki. Mama ntangorane turajya ibyo twari dusanzwe. Oya nagenda mu rugombo no munsi. Sinakubwiye kujya umwana mwiza. Ni uzoza kunda bakatana kabajya ngo nene. Ndagenda mu rugombo. Sawa mama ntangorane. Murabe.